wewe ugiye uragiye kwakora ikora ibintu bizogiga kwawe kugira izi mpuzu wazihawe nande nazikiye uzizi wanje kwa ati izi mpuzu wewe wazihawe nande nazikiye ntazini kwa wazitiye gute nkurira impuzu zanje kandi nazikiye nkurira impuzu zanje cyane kwa muki wirigwa muki impuzu zibawe ntuziziho wazikiye ubwo nacewe bravo wewe kaze wewe trambara ni impuzu wewe nazikiye ruko imwe nawe nticokure nyamburira ure kuko muzinya kice nambariza uribatsa ndakubwiye ati je nyamburira impuzu uzi kwanje ko zeri yo rero kumfate nka mwene wacu uretse nambari kwa naka gasheri ni kwa neza none ucinyaka byose nticokura kenu hindura muvyeyi je ni mukumura sivye nakubwiye je ni mukumura sivye muvyeyi iyo nduru ngoma numva ndi munzu nibi wera mumbwiye umunga kwamfata nabi we je sivye byo yanyambariye impuzu ziwanje none kwambara impuzu yiwawe ni icyaha ari mwene wanyu ni icyaha Sana manda babwira iyo mitima mibi yanyu kubera iki mudakundana cyane mu nkengera kubera mubona tutari kumwe na so wanyu urabona muvyeyi kuko je uyu muhungu nawe mubwiye ati je kunyambara impuzu ziwanje nepfa naturambara impuzu yo niki impuzu ziwanje bizi kuna ibi iyi nduru yamibanga ndababwije ukuri imigigano yanyu ya misi yose iri kirangira ahantu nukuri iri kirangira ahantu birambabaza gushikaho numva umenga notuma ndabata nk'iyo mukera Nanye muvyeyi nanyamburira ibirato byanje kandi nanyamburira navyo ibirato byose nanyamburira kandi uyu mukaba wambura ushema impuzu zaraje kinamariza uribaza impuzu ziwawe uraziziho wazimanike ku muzani zikameshe murekera ibintu byiwe genda kwambara ibyo mugabo mumenye ko biriko birambabaza umufata nawe samigiye we zipi asa na mahoro kubona nakeya naho abyibushe emuga nta makuru ya Domi Domi kweri muri no misi asigaye ameze neza ko nahaza ku ishure mbona umenga afise ibibazo nyabagije ko mbona umenga yo kinyene mu nyene ari fresh nyene yikundira ibintu by'ishuri sha urazi hirya gihe so wakihana burya ntiyari ameze nkuko ameze ubu kubera umiro n'umwese ngira asigaye afise ibibazo sinzi kubona ntameze neza kweri ubona ko ntameze neza ryari twarahuye nyene namubaze nyene ukuntu bimeze nyene ambwira ngo atari nyene ngo ibintu urazi nyene kujya kuntu ko guhendahenda nyene ibintu by'ubuzima ati yeni ubu ibintu by'ishuri kuvaho umuvyeyi we agize ntapfiriye ibintu by'ishuri ngo yashyira amanza gufunga nyene nkuko umenga nyene ubizi nyene umuvyeyi nawe usigaranye umuvyeyi umwe nawe ukimenya n'ukuntu bigera yani ubuzima ngo buramufara ugenda kwishuri ukabusanga ngo agenda rimwe aje ibyo bintu jewe uko mbona je rero ujya muhungu umenga ubuzima buriko buraho reka dupange umunsi mugatopfuma tugenda kumuraba muturaba ukuntu vyipanze n'ukuntu bimeze ati wewe urabona rero ko bimeze reka dupange umunsi tuzogende kumuraba urabona mu bisanzwe iyo umuntu abuze umuvyeyi ibyiyumviro bica bibwira niko gipanze mari nta muntu yobura ibyiyumviro kandi umuvyeyi asigaraye umuvyeyi w'undi muvyeyi nawe mani bayamuhamagara yani ibyiyumviro biguma bigira handi biguma biduga yani ati ni umuntu yo kuza kugira wereka dupange umunsi ayo matuwo ugendeyo ntabwo ukuntu ugira hano nyene ntabwo ukuntu mukura mu ibyiyumviro none wewe upanze nkajyana reka tugire nko kuwa kabiri basi abariye n'umuntu arogenda ko ntari bizo ko amari ntari zo kuitana we ntano yakubwiye guterera radio yiwanje wikura mu nzu none ko numvise imiziki mishasha uri kurumvise imiziki wawe we nakubwiye ati yuko iwe nzo gukubita kandi reka kumfata none nkubita umora karadio muri karadio kubera kutagura radio yiwawe kimba ukunda imiziki iki radio nzoyikura uragura kwawe nuko mba ndi kwishuri muri wacu mugabo ntamvura ibyahita kile nacho kwa mushikanje no musi ngoma ndahace uragura kwawe urafata nawe ntamvura ibyahita uragura kwawe unyaka kadi ngambwe nyesi muzu uramara amaza imbere amuvyeyi kandi we nakubwiye we yuko nzo gukubita wewe imbere amuvyeyi uramara amaza gukubita wewe naco we nzo gukubita we nakubwiye yuko we nzo gukubita naco mwene wacu mugabo naco
Karibu. Muyomba. Pesa muyomba. Nimwabona. Muyomba bikute muyomba. Muyomba. Ndavyibushe. Muyomba wavyibushe. Ko muraharira muyomba. Oya ushaka kana iyo. Mutwariya. Nikanje namusanze ho. Usake kwisoko ushaka kumurindira. Kanicare gatoida. Namuyomba waravyibushe. Garuza gateye muyomba. Kani hatari kisagara n'ingorane. Muyomba. Wavyibushe n'ingorane. N'ingorane yakisagara ni hatari. Ari wakubera kayaga. Wakuma wirira umukeke gusa. Waduka kwa urufarikite Muyomba. Waduka kwa urufarikite Emoga iwanyu. Barabara nini? Umuduga ndawusize hali hakurya kwa ririya barabara. Waduhevye Muyomba. Mama unayitoka ati mbe musaza nkaze kundaba mwambye mama umunsi umwe Muyomba zote none urati jewe naje byaruko nyene kubera ndavuga tuno munsi mbega Muyomba ngoma ndakubaza ahantu gatora nta nakandaze wanzaniye oya reka sha mungu urabona mwe nimukiri ngorane kubera ibintu ndabide ponje jari mwari ya modoka mwe mwanya duca tujana hama mu bitora Muyomba sinobibagira pona cyo Muyomba nishina mwemera rero Muyomba je kuturaba atuzera utuberege agapana urabona no mukuru wa yavyibushe mbona yavyibushe Muyomba kibi oya Muyomba twetwa amashigo batwiri gisogoro ngaha aha kumbi sogoro ziraporo bakima misi bamira umukeke hariya akakeke akakeke yo mara kumubona akaki yatamuje inzobe baka umenga si Muyomba wati Muyomba nakobewe nukuri reka je kubona nayo urabona rero ubwo yatumwende mama ubwo reka nze kumuhamagara nabi aho yo bageze wegenda umurabe ubwatera musaza yashitse okay reka nze kumuraba mama danyaruka yabwira muhungu cyenda kubona reka genda hakweri Muyomba jenga kweri ndatuje Muyomba genda tuje kweri nta ngorane nimwe turiturire ngaha bagatwanye neza nta gutukana ebaga ahabye tubasanye turufavuza akazi kinyene gusa karyo gacika he ivyo nivyo mba nkunda kuko mu abantu bavukana urabona naso ko yapfuwe rero muri abantu bavukana bisaba kwitanaho yani ni ngorane kwera aha atuguma tuvuze nyina akazi ki ama musanga tuko turateramira ku mujava gusa mugaba kasiruka izo tuvuza urabona hawe ni wowe umuhungu ngaha wewe nusiga uko ucundi zinjira nibisohoka wewe ni ukwiye kuba amaso y'urugo kugira ngo hagize icononekara je Muyomba wanyu ndahari sawa yiteguye kubafasha gucana icyo cyose ashe Muyomba uzo kudufashije kwacho wewe rero urugo ni ururaba kuko gwihenze rukamera nabi niwe nzobibaza nta wundi nzobibaza kuko ni uri mukuru wawe bibaza cyane abo wewe rero ntugire ingorane hari biko kubera ibintu byose bihagaze kabitegere mama kugarutse hari ibyo nari niba gazire Muyomba yaje yaje yatanaje gutora akabona nibagiye byabi yo yaje Muyomba na mahoro karibu nishimishwe namusi ndiyumviye makandashika wari waduhebye kweri mamonyero mama nguyo nimuganire ashe naho ngiye cumurambikira kano kagapo ndabona ngenda ku mwanya wewe kumandarondera utuntu wewe muraraba kugira ngo bandaye kugira ngo murabe mugende hariya mutore wa muzika yego makuru y'imisiri ukuri ni neza yego sabone ibintu ni byiza muramuka zanjara araho ari ivyura nta ngorane n'imwe yabatahije baba sengezana banje nawe ukuri baraho bari natwe turaho n'ukuri turamahoro usaba anye ababishwa bawe aho ubona n'ubwo ubona turi ngaha umengana amahoro n'ukuri barantera ubuduhimbanya cyane kuko hari ibibazo usanga umwe dufate nk'ujya mukuru ntashaka kubona ujya mutoya nta na gato ntagomba kumubona urumva nimba ujya muto yakoze ku mpuzu y'ujya mukuru usanga ari induru baragwana hafi kwicana kira kintu cyose mutonya akozeho cy'ujya mukuru usanga ari induru aha rero jembere ndi mu guheba nomoke numva asha oya umutwe no mu mutima ndakubwire
urabona iryo jambo uvuze ry'ukomoka si byiza kuko kubera bajya n'abana biwawe none womotse wowe basigiye ahubwo wowe bateye kwankana birenze kugira ngo atana abavyeyi bariho basukamo mabisi wowe ugize nabi ahubwo wewe bicarire ubahanure kuko n'umuvyeyi wakunda kuvuga ati indero iva hasi wabonye je namba nabahanuye ntako ntakora nukuri ndahanura aho bigeze ariko erega ni kubera ubona ari misore nubona ko yamaze kundenga ndabona ko bakuze kurema bakuturumva nabo ntibagomba kumva ijambo ndabahanura aha ndi mu guheba nomoke ukuri ku bintu bankorera ntiwomoke ahubwo wewe bajya n'abayumva biwanje jewe ngiye kuvyigaho hama nje n'abahanura kubera je naho ndasanze ndumva uruyogo mugabo ndasanze batekereje bari kumviriza umuziki ngo ni ibintu nanganiza burya niko bameze hama induru ahubwo rero twayaze kuva kera reka ndabe ico noguza imana nubwo nari ngiye kw'isoko mu nzu rega ivyo kubaza imana uravuga ngo mumbe yaburya umukarango wakaranga asha nukuri nibwira tubazanire ahasigaye wewe nukuri numfashe uje urahanura nawe cyo kindekere ngiye kugishugurikira ego ntaribi kumbe babahungu bameze kutya ndabwiye yuko induru abahungu bakuze mugabo ingorano bamaze kubona ko bakwiye abagore niyo mana basigaye bankana mugabo twayaze n'ujya mukuru wabo ambwira ati bameze neza nta ngorane bana bahungu rero bana ngiye kubashugurikira iwe isiwe ntabwo ndabashugurikiye kugira ngo ndabahanure nka mwomba wabo mpagarare magambo je ndaze ko ngiye kubashugurikira rero kaza ndazi ko kuva kera bagikunda udukuyo ibiyoba aho uramvyaye ndabiheruka kera nihatari ndakongera n'ibindi ndazi ko wabikunda kuva kera ndashitse kwa mushikanje ntakibura nabwo buraryoshe amakuru nayo kwera baya bahungu we bareke bajya ngiye kubashugurikira bajya bangiye kubashugurikira baraheba bakumva no mu umutima uraheba ugasimba nkabura ico mfata n'ico ntoreka kubw'aba bana nibo bari kunsanasana bakaza bararaba utwo nanjye nokina kuko ubu camu ca wa mugani ngo urukwavu rurakura rukonka abana nibyo ubwo mugani bawuciye bafise ico hari hagezeho nonkanya abana nyene none ngabo nibo bariko baratangura kundyagumba none nk'ubu nokomoka bo kwimarira uraza ukoma kimeze icyo kintu cyo kuhomoka nicyo nakubwiye kuko womutse ahubwo ntugire ngo woba uhejeje ingorane ahubwo woba uzongereje nta kundi reka ikiri wowe bandekere je ngiye kubashugurikira reka mbe ndihangana wihangane je ndazi ko mu minsi iri imbere nzoza kandi turobiyaga n'abarya bahungu baroja ku murongo atangorane byo wabiteye sawa Eroda je kwesi ntevye ngo ndavuga ati reka ndabe n'amasamba nagiye ndabe nce kuri amushikanje ko ntamerewe mwakoze n'ukuri ahangoma ngende mbere nari nzi ko ntora nk'umunsi nkaza kukuraba nkakubwira ibyo bibazo none ko imana imfashije ukaba uhaciye n'ukuri imana irakoze aha nanjye urabona ko ngarukiye mu nzira nari ngiye kw'isoko nanjye sindaguherekeje baya bahungu rero basezerere undamukirize babasengezana banje na Demaye ati arabatahije sawa abana bakaza bamuhenda ngo babanye neza urabo niho mba ndi kwenda kurondera ise ntupate kanubu yari akazi kweli gasigaye kamfashe gusa we muri rya minsi naragutelefone cyane kwisimu ariko isimu ntakakitara simu yari yaguye mu mazi simu ntiyahise pole mugabo pole adi simu iki gihe mugwanye mu mazi ingorane kweli minsi ni gumari misheni n'amakuru yako ari inji azamukoro angaruka umara yabwanje uhebundonde urora kugeremo hari kundi yakura kurunda kugira ngo uje gukina hari indi filime ko bakina yitwa ngo ari risk bacara kurondera kugira bayigushiremwo kuko bari babonye usanzwe uzine kuri giza kandi kabazi yuko uri umuntu wa mbere ku mitwingumu icyo gihe kwenda nakurondera asha ndakondera cyane ndakunda kwisimu ndakubura sinzi ko nivyo byagiye ese ni poteza bahati na baada ya bindi si kweli none kimeze gutyo turashima kusohora aho ufashe rero
yewe nshikiye imbere ari umujya kurara. Sawa nanje muganda aha nyine kweri ndaha. Inzira yo kwishuri basha. Yumva ko n'usanga wa muntu batambikiye. Sinzi ngo ambara yambike mu rundi. Ashi namwenyera general bika kweri. Ibi ni ibikino. Tsanga mvuko yasamye ikipo kiragaragara. Ni cyasho cyongera bakibitse. Ngira chuba kirimo. None ne biki? Urabona ko iki kibiki? Ni muri iki kibibaho. Ni ita amare, icaya amare. None na Rogarod. Sa? Kwana. Nibiki kunyuma? None biki kwenda kumanga wewe imanzu zo kwanda. None ibi nibiki Rogarod? Nivyo nyeri ubona. Ingezo zose bamadusigiye wariye. Icyayi ntacyo sanzemo umve kwishura inzana ka nanizigiye ko shikangira mugabo ingezo zose wamaze none kubera amagara mu byatura akurabira injatsi wawe. Ziwanje kandi yacubikinga ngaha. Cyeti wanye nahejeje kurya. None kweki kwacujyana nizi wanje none. Mama. Uribaza. Muvyeyi. Sa? Wari. Ibyo nibiki kandi ko nama mu nduru zanyu ibihe byose. Je muvyeyi mumba ndabiri ibi bintu je ndabira ngaha. Nibiki. Ndabira. Iki poto wasize uko. None ibi bintu nibiki. Yariye n'isaha naravamo aroza. Kubera ko utabikiye mwene wanyu. Muvyeyi je nakubwiye utubikiye hamwe injya yuko rose nkanatsiriye. Reka umutima mubi bure ku mutima mubi n'ukuri none nkubaca yiri kunzara uzi ko aba yagiye kwishuri. Wewe wiri guriya ngarira nta kintu na kimwe umfasha mugabo uwagiye kwishuri burya ishuri ni kazoza ka twese ntiwibaze ngo ni kazoza kiwe wenyine. Asha muvyeyi ivyo ni ibyanyu kumenya jewe natsiriye. Je mwabana murangoye n'ukuri basi iyo ufungura ibyo kurya imutseya icayi ico tugatumubikira ariko murabona ya magowaga yewe Muvyeyi je ubuzima yaje wapi. Genda ugura imboga ngo mbansigare ndarikunda gucumbire bw'iwawe. Nukuri urabona wa muhungu tekereza urazi ko ari mwe mfise mwenyene none jewe nzo mugomba mpebe ngire gute. Nakubwiye muvyeyi uwashe kumubikira injatsi wiwe je urosanga naziriye. Akundi neke byiwiwe muga nawe hazogera igihe nzondanyegeza byiwiwe nawe uhitira wirondera byiwawe. Nta na kimwe nzokwirondera byiwanje. Muri turiho mu twibere hino. Nabari gute? Byimisi simwe. Amahoro. Awe waduhevye. Na watsibushe. Na urumye. Nizo wezi turicaye. Bimeze gute nenga? Muri turatekanye, turaturiye, ubukene gusa nibwo buntu budushira hasi. Ubukene rero mungu buri hose. Jewe kweli naje iyo nahora. Hari ubukene kweli. Cyane numvise ngo wagiye Dar es Salaam, ngeza twamutimba giye go tumara. Dar es Salaam ahe kwenda kwigira Mwanza nkaca ndigarukiye. Dar es Salaam ngenda kugira nege ntari Dar es Salaam mungu hari ubukene gufi. Ni hatari. Ari ndogiyeyo. Ingorani. Cyane cyane ibyo napanga mugatebaga mu minsi ndakuronde namba ugira nshira. Ukunda kwibina ngaha nyene mu Burundi nyene. None washitse ryari? Mbwa cyara hezi byose n'umukungu byose ahetse. Shasha byahe barukaje gusa. Reka reka. Aje na penya na kasimu konye. Akonye akonye na. Ani hatari ni amakuru ya badomi nayo. Badomi baraho baratekanye na hirya yetu niyo ndamye. Aha bamufira. Yamutera aho nyine. Amugaragaza. Ndabizi na kumvise ko gusa byose ni kwihangana niko kimeze. Abanda ni gishuye yaje yacihabari. Domi kwishura tonda nabi na nabi sinzi igituma ko kubera najya bagiyeyo. Ndabonye menga bimeze neza mugabo sinzi aracabanda yakishura. None hanga ntahinduki. None twabaye fresh anara abantu haguma hinduka niko bimeze. Yegera yagiye umuganaje ngaha. Igana nazimi. Nazimi warumaze hari yahe bya birenze. Nazimi zahano nihe. Nawe mukora ibintu nyine
Kenya ndabizi. Emo. Je kweli ngaha kuba naraje. Je naravye kuguma hariya mu gihugu c'abandi. Abandi nanje mbona ngira y'ibyago amahema y'indaronka n'amabuye bahariya usanga bari bazinguwa usanga ukweze bakwembera ngo 50 agakina kandi mwinzu amvuze wa Afrika jiwenzu. Ema kandi ndabakubi ko kuwe. Kashe yatwebwe wenda kuvuga ati ndaguma ndondera ku bagenzi bavuga ati mureka bashe nzoronka inamba gute namba muke haje kwere kuba konje subirayi wapi naki ukawomba kuonja tena hivi sapeti yo kujani ngoko kana nani ngoko mukisi bigazi ngo chapter bigazi n'ibindira mafuta aje kuda kuvuga takanyoni kataguruka kanini cyo ayo jenda kuva mu amara na jenize kwere ubaza umwanzo sha kugira mere kujayo wapi kwere wanachema kalika kwere ngo nanje muri nyuzeye birayonga nyine nasanze n'ibintu byarabaye nabi inzu yarabomoki ko bimegana atagira umuntu natumaraye kandi akayaga nikende ibintu bakayaga neza tena tusamara mwakasipara amazi mwakani changa kaseke basigaye bayita mu kivyeti ego ni kuri kwa muntu yataye hani je sigaye amanyamye karakoramo kandi nawe nawuzo kuvuro byubire gute ndacari ku mati umugabo uratibirongo cyo ndifuza kuzoshika ule gataye cyo ngubade ndi kukara umuntu umuntu ujya mukuru wiwe yari umugenzi ujya umugenzi n'ibya hatari abongera ntaramenye ko waje ntavyaramenye kandi naje sindashikaye nimemaje gucanga yiwa ega sinotangwa kubajya abana hashika kuri wewe icyo nicyo ndakwemerera bro ndakwemerera aha cyo nakora gendiyo chapatirika nchigaha ndakwaza makuru yo ngamba kakarisa sawa sawa rero mugamusigara amahoro we ntari byaho kwerekana kwerekeze ndagushikana ndakuremva inzutsi we ntari bimuhungu nawe wabyibusere nakupigwa amaganga moto abimukira Karibu. wedo Dize. emugabiri gute Jackson. Ndababona. Ewa, twe turaturi. Ishuri panze gute none? Mdogo mdogo, yani tunaendelea mdogo mdogo. Karibu rero mwicane ngaha baga. Karibu. Ndaba kandi gatembi. Mukuru wa Uganda wali heka kata kibonera. Sha, ujya muri nzige soziba kumagerera kujya nyene. Shaho ni hatari. Yani no kuboneka mu yanda ke yakacanga. Ujya mu rero mukuru. Nakiboneka muhira agumagerera. Erangoye. Mune mugabo. Rero twagize iminsi tukubona ku ishure. Nyine byifashe wewe biri gute ko naho uza ku ishure umenga nkiregutse muri no misi y'ubuzima. Mungu rero je. Ni mu rugendo n'ukuri. Ash, aje ubona nje ku ishure nkaguma mbabaye mu rugendo. Mukuru wanje arandiye. Akuriye gute. Navyo umenya mukuru. Hari mukana harutisa nko. Arafata nabi mu kurya. Nitujya. Isange yazimaze mu byatandondereye. Ndabwire aho ni hatari kwe. Yani ukava kwishuta ke yara nukuntu uzi kwiga umanza guteka umutwe gashuhu umutwe n'inzara mu ndake yawe kandi ijyazi. ajya nabari jewe. Aho si hatari kwe. Canke ngo mutavuka. Sizi muga n'ubundi mubonye ugiye kwibaza mu byeyi mu. Arekera neza mu byeyi wawe mubaze umvire. Yakubwira ati kunambye uho. Ngo asabye nakuzoka radio kiyo. Mazomvuna yuko. Yesu none arokuvuna azomvuna amaguru. none domi. Aho nyene uvuye ku ishuri hora wirigwiza. Ndabwirirwa mu gihe mu by'abatari. Ndabwirirwa. Ningene mate ingene gowe ishushu umutwe. Mashere bashika wirigwiza. Reka reka. yani karamurya kumwe ndake akabishika wirigwiza. Reka reka mu arandiye. Utari wabitubwiye reka hajya muhira naho dukenyerega ibyo batubwira ntibora Yobura kantu tudatwagufasha. Ajya ntababona. Yani turagiye gufashanya. Ngwane rero munyuza kunyembera gake. Nkubi ibitubwira hakiri kare no kwishura. Rero umunsi sinzi kuva mu nje rero bahunga. Nduza ku ishuri ndaza kunyene sinzi aho bizoherera sibyo bazokumza byakagora gute. We nta noma ndagi yani we yani ashaka ibintu hatari. Yani ufata umuntu umenga ntimuvuka havuye mu ndimi. Maze haje umuntu kuntemberera. Ava hari ibintu ubwo mwebwe ubona baherekeza ntana basanga ngaha. We mu araka tugira tugende aba dusanga ngo hapa tuvunagu. Sawa mugabo urakoze kuzakunda mutse. Sawa rero. Wewe rero ni yasura kudinja zose atagusigiye. Wewe uzosha uza muhira ndazura hazi. Je ndahazi ndoshanza. Wewe uzoshuza bazi azobora nari. Sawa murakoze.
Hepfo nahora ndakubona. jewe ndahora ngaha nyene kweri. Nyene waboneka wari warasafiye yawe. Wapi cenda aha nyene mu karere iwacu nyene niho yamwitubariye. We nukuri we je ndaraje no kuraba iwanyu sindakubonye. Muhira wambwiye ati sije sinzi niyo yagiye. Je ndahora ngaha gusa ndahora nza gutembera hiyo nyene nkitahira bwije nyene n'abajaji. None umbwira bishasha. Igishasha ujya muhungu mutoyi wanje. Ujya muhungu sinzi ukuntu umeze. Ndamwanka sana yani ndamwanka kweri. Yani mutoyi wanje yani n'ubu ntitugejeje. Ubu ndakubwira ubu mu byadusigiye irya ubwo nyene ebagasanuka naziriye kweri sinzi impamvu. None umwankireke. Agasinzi impamvu kweri jewe kweri ntitwahuze mu maraso kweri ahubwo sinzi imbere niwe yapfuye sinzi niyo bamuvaye kubera ni uruntu rurerure nanjye babona yuko ndibereye mu kweri ntitugihuza ujya wapfuye iki ujya ujya kweri ashira nico twapfuye kirahamba yani kirakomeye ni mutoyi wawe ariko kwacuzura mwana yani ujya ni nkuko asha muvye kwera dusigiye imbya jewe ndaziga zose nkazimara ebana tangorane vyaje kuburya muhungu ndakubwira uratera umunsi muzozibikora ibyo zokora we utora umunsi umwe gusa uzibikora oya gusa ujya muhungu yani ujya muze domi yani byaje twarabavuranye imbere n'ubu maraso mbere twahumurasara musaba n'ikigongwe namwege nko muvukana oya yani je kwirya nico kwigira duhuje ujya nta n'umunsi urumva bari mu nzo kugira nta n'umunsi tuco kwigira duhuje ujya wese aba gusa reka ngende we ndabona kandi wari kurihura sawa ntagora kandi rero nikindi ndakubwira rero we ibyo uvuga amajambo nkayo urumati ngo turogira duhuze je ujya muhungu ndizo kugira duhuza gusa wegena nta ngorane wegera gusa nta ngorane gusa ujya muhungu domije ujya ndizo kugira duhuza nta n'umunsi muravukana we n'ubwira ikibazo muzohura nta n'umunsi turo kugira duhuza kwiye kandi gusa we reka ndakureke wigire wibanda n'icyo ugenda sawa tuzibona n'ikindi gihe sawa nta ngorane aya iyo tayimishe ingorane kwera shonje kweli mane ndabiri hiti poboti ko basigiye nyine kumengo ndabiri Wadomi niki ngo hano wewe ugumuvya nijambe n'ibiki ngo hano inyamwasigiye ziri nija zahetse zahetse gute zaheze nje ko numva shonje shonje uribaza mama yakubwiye tuzaza urironderera ndironderera enge mama kari mama mama sawa ngo hano mama inyamwasigiye ziri ingabaze jana zihaye mutonya wawe hari hasigaye uko kurya dukenya nkawe ukuze urihangana urumva hari hasigaye dukeye rero je sinkeneye kurya ukeneye kurya mugabo hari hasigaye duke none wagomba bice bigenda gute wajengeneye indamubye je ndashonje kweli nabihaye mutoya wawe urazi ko yaravuye ku ishuri babonye muvyeyi kukunda domi oya jewe nta mama nakubwiye ukunda domi mugabo jewe ndi nkunda abana benshi ndabafise muri babiri singira umwana nanka nuwo nkunda mwese ndabakunda gusa naravye ko ari we yaravuye ku ishuri ngize ati reka mbenda n'umutwe two kurya dukenya hama wewe usigaye uraza kwihangana duteke oya muvyeje ndamaze kubona yuko jewe mu nyanka hamwe na domi muranyanka kuko nta kuntu noza isanga tanja zimiheti poti zirimo kubera iki oya nawe ni kwihangana urakwanga gute mama wowe ugacaje mwiza ku ishuri ugumufata nabi we uravyibuka none byo kurya bihebe bitera ingorane je ndashonje nkubu mvuye hariya andashonje unushonje nibaza urugo urya musi wo kifata nabi we uravyibuka kandi ubona wowe mugabo wewe
we nama nakubwiye we kira misi yose wowe uvuga amajambo gusa bize zidafite akantu ugomba kumbuka wewe kikino n'ibiki none cyo ushaka genda kunama ndagusumba genda cyo ushaka rero cyo gone ushaka heba muhungu kuwiri uravuga amajambo cyo ushaka niyareke kuwiri nureke we ni wihangane ngende guteka none ibyo kurya bihebe biteye ingoma ziri kutaranga none nk'ubu mu babanyi batwiyumvira gute misi yose induru ubona wewe ubona kuri wewe wenje gukunda ndekura cyakare muvye mubona muvye mubona muvye mubona cyo ngamuvye ubuse muvye ubuse muvye ndamukubise ndamukubise abana jewe ndamukubise muvye kuko mwakubona muvye musigaye munyana muvye wagiye wagiye muvye kugana sawa rero tuzorana agende muvye wagiye kubwawe uramukubise uzorana cyo isokesha imisi musigaye munyana sigaye singironginja kumva singironginja yani jewe ngaha sigaye ntavuga n'ijambo wavutse mw'ipori nimbavutse jewe nzisowanya ata kibi yarafise yarabana neza ariko mwebwe iminsi yose nk'umugenzi yasikiye ngaha atandatse muvye mugerageza numva bwawe sawa nagenda uteka rero nta ngorane kagwarubu muvyagiye ntuzose kumbwira na kimwe uzobikora ntuzose kumbwira uzobikora sawa kandi ubu mbere we niwe ugiye gukora ibikorwa byo ngamuhira kuko genda gusura cyane ryamira izo kumbwira bomba ureke Odi. Ni mpore. Biri gute? Kirashima. Aje meze neza kweli. Mbara mugiye bagabo. Anda induga kubera ngomba ngende kuraba mushikanje. Kumva nta numwari wo kurana na mugore wawe yagina we. Umugore muhunga amazibi hari wabo yagiye kuramutsa abavyeyi. Ahari ngani. Usigaye uri bakira guseka kandi abibona. Agenda umwe kubera ntaragaruka. None ugiye hari ngorane yawe? Ngorane nimwe hari aho. Rero igihe byaye bimaze birebire bihaciye ntaragenda mushikanje. Ngomba nje kuraba ndamumerewe. Bona kweli bagabo kimambaye neza kabisa wagisohoke kweli. Lazima iyo umuntu afise umugore babura ko umugore aguma yandishe. Bagabo nyatari. Magatagata. Sio kubwa basore gari atari gari. Umuntu wabwiye kuronka amagacamo kumenya. abana naretse kuva bakiri bato nkaba narabaretse nkabapfira ko urupfu rubi mwabana mwe je ndabataye ndomotse hageze aho munkubita musigaye munkubita n'ukuri basha nimugume ngaho ndabahevye mwirere aho ngeza narakoze nukuri narakoze aho ngeza umwe wese afite imyaka 10 undi afite imyaka 21 muzokwirera murabonye ko mukuze harageza aho muntu bita ndigiriye ndabataye Gari ntayi pogura ifitiye kabisa cyari ko ndagira ntigene muzi nyene. Bari kumaza kwitonda hamukarondera muhondo. Bado sio tunyanye umuntu agira na ko apambana nyene n'ubuzima kwanza. Sawa none mbwira bishasha none mvuvyari bikuza nyega ne ataje je vyereke yajobu. Cyamugabona igihe ndamubwira twavugana ariko turereje ubuze gutangura. Rero umva kuvuga ikintu kizimba. Cyane cyane kwemerera. Uvuze ikintu kizimba. Urazi rero. Je ko bampaye ngenda. Hamwe n'iswe yaka. Je ko bampaye ngende kwamushika. Wowe rero. Igenda. Wese abariho ntaribi. We nta ngorane ejo tuzasanga kwa. Ejo masaa 5. Saa 5. Saa 5 je tuzasanga ebanzo icara. Tuzasanga ndaha. Sawa rero. We ntaribi. Agenda gira namwe cyariye. Tuvuga nejo ntaribi. Terekana je ngenda. Sawa. Amagoko ntasigayanje namusaza wanje ntawuriho none gabasha ndabigire gute ariko rero
ndakabona ntamusanze kuko iyo ndamusanga ntiyari kwemera ko nicara ngaha kuko yaguma mpanura yuko azohanura barya abana biwanje abahangwa bahanure ngo nta ngorane ndazi nabone ntiyari kwemera ko nicara ahubwo ko ntamusanze reka nyaruke ntahansange jewe barya abana sinshaka gusubira kongera kwicara muri bo umwanya n'umwanya naba nsigaye nonde nsigaye ku magufa gusa bivanye n'uko baguma ari ugushikurana mperuka kuronka amahoro batarakura uhagera aho bagira ingufu zo kuguma bagwana reka nsubire inyuma nkume ngenda nomukira iyo kaka wanje atamenya nyabana bazondondera canke kaka bari wandondera kuko niyo nyemera ko nicara yakuze ko azoba hano ni sawa ndakomeye je ndakomeye none wari kurava he kimwe kuyumvuye hiyo muhira jahe ngiye kuraba wa mujama Simon House Simon yari yagiye Mwanza wa mujama wacu ngomba wibaze ngo yari yagiye Farida Mwanza ari wahe jevuze ati kuko nuyisoma jambo y'abantu ngomba mpakikisha uvuga ati rero yaje yashitse no musi wawe je sinzi n'ivyo ndumvise naje hamuze ati niwe muhira muga ati ngiye kuraba nyene none wobona gutya cye tu urugendo tugere ni kuraja ngiye kumuraba nani ubwo tuce tuganira wewe kera yari mu bosi wanje babana tuko tatembera yaguma ngurira amandazi byabiyoba nayamandaza bitango baresa agatindagi jore yakura kuma nk'ibihumbi 5 ahubwo tugende kumuraba ahubwo cyisinganyira usanga yo mani nakajana ahubwo yakuye mwanga ngacaduha none ntuzi je niyikoraho mu Wadomi aya masaha nturavyo ndacajyamye uracajyamye urindi iki iki kireke uni nyaruka mugabo je ndagiye ga nsanga indya zahiye ndi umugore wanda gutekera uri umugore wawe ni umugore wanda nakubwiye tuno munsi nje gusanga byahiye ndi umugore wanda gutekera nje gusanga byahiye ndagutwenze wocamerambere warukanye mama niwe warutekera nga uramwirukana ugenda gutekererera jonke uno munsi uteke cyo no munsi umiriza guhera ubu kuva mama giye nzozo uritekera nigikunda jewe ndagiye nzosanga inda zaje uribaza jembera ngoma ngire ko muyomba kujyayo ariye kwa muyomba ni kwa nyoko ngiye kwa muyomba ni kwa so wirukanye mama jenda kubwiye ati uno munsi nze gusanga byahiye ndamana umugore wawe ndagutekera sawa nanje niwe turaba sawa genda turaraba niwe turaba ndagiye sawa utateje ndakumena umutwe genda nze gusanga bitahiye uko bimeze yibuza kubisanga n'umugore wawe wewe genda cyo kumwana Beni je kuyamira. Nguinda chayo. Okera. Bas, hausi wo menda na mchewe ni. Ewe. Yazanyi kali simugusa. Oya, lakini Chena kora genda iyo. Namu amani fasha. Chiwenda inze kukuraba chikura nu chirambire yati warazi Simoni barajya ba. Niye mwara bagenzi banje bakupakara. Adufanye uchongo basi. Mugiyene kinda wajomba kana. Barabonyeza. Tugenda bahereza kantu. Ngende bahereza kantu. Nimwaka so. Wenda kwemya. Wenda bahereza.
muragaburana nawe mwanyimara sawa wumva amacupa basi Muja kwinjira ngaho bica. Binjira rero. Naje rega gawe mutaruganda kwe. Amarega ninjira muga. Ntiwinjira do. Ibi kino ni wewe. None bikino ni wawe. Ni wawe. Domi ntiwinjira ngaho tabitanye. Abasunzu muzeru sigeze. Domi ntiwinjira ngaho tabitanye. Ni mubona Rwanyagitse. Domi ntiwinjira ngaho tabitanye. Sawa, cyane nzogera kwa Muyomba. Sawa, uragenda umubwire. Zoyoga Muyomba. Uragenda umubwire. Ugomba cyane nabwo. Ugomba wika, uragenda umubwire. Yose ndakwere. Sawa. Karibu. Muriyo? Tuliyo. Muyomba. Muyomba. Muyomba ni mpore kweli. Mukomeye. Dukomeye. Abandi bari. Muyomba hinge manje ndakuzanira agatebe twicare. Wese aho kazane. Muraho nyene. Asha turaho kweli turaturiye. Cyenda babona. Abandi bari heno. Asha. No Domi ebaga imisi tatiraheze ntamubona ngaha. Azi imisi ndibana ngaha ndi umwe nyene ntabari. Imisi tatu ntamubona ngaha. Neko tanje kumbwira yagiye. Asha sinzi kweli. Sinzi igihugu yagiyemo, sinzi ko yagiye kurondera agafaranga, je simenya kweli. Mutari warashobora kugenda atabyumvise. Ukanakuza kumpa nizo taarifa. Asha je nabuze umwanya Muyomba. Uratsi ngaha yuko uruju rwose rusira ngaha ndi umwe. Hava biba n'ibintu. Sawa no ahantu ubona bimeze uko baranyirukanye ndaki ujya mukuru wa nyine inzoga nyine tuza aranyirukanye mama yitawe yukana mama byashe aranyirukanye uva kwe ni hatari aranyirukanye mu mvura natose urazi impuzu nambaye impuzu anyirukanye urabona izi mpuzu naza zakangavuwe ni ya umenga nizinga hatari kuni hatari itse mpayi wambariye izigende aho rurata none ujya mu muhungu ko ndayimbona umenga ni mwiza ko ari umugenzi wawe muhungu aramfashe nabi muga ntacyo rimbiye abana angiye kwa Muyomba ndabona ko ari bigeze niyo ko naba tugiye ku kijiwe yatuguri ubuyi fresh yari umuhungu mwiza yahindutse ko shwe kareko urazi ko nabifata nabi atasi mwiza ariko babahenda hatari kweli munga jewe sawa ndi kuri ndaguseze angiye kura Muyomba ngo ndamukundiye fashe ntari kweli wewe sawa na weko Eti reka ngume ngaha niyo waza ndokubwira no mwana gabashagiye je sinzi kweli none muvyeyi wo ari he mushikanje muvyeyi ashimuse ntakibone bose reba nakuboneka kubera sinzi kweli nta ngorane nimwe hari ngaha muhira aha kweli nta ngorane haba je ndabona yuko bitameze neza kubera muvyeyi agende Doma agende agasigara wewe wenyene asha nije sigaye ngaha ndi umwe kweli we nta kintu gisha wewe ko abantu kuri jewe nta na kimwe jewe urazi ko yagenziye ko nakubwira ati ingorane zizobaho zose yego maze kumbwira hama ngirene ndazibafashemo mugabo urumva ko habaye ingorane nyinshi bamwe bakagenda ntumenye iyo bagiye mugabo ntimwigeze umambwira asha yani jewe kweli guhera uwo munsi nyene sindasubira kubakubita ijisho ngaha ndacumba ubugari nkaburya ndi umwe wambere bari hatari nta n'agatetesi basi ko kumenya y'ahantu bagiye asha agatetesi oya kweli ndowampaye ndakubesha abagenzi ba Domi nabo ntabwo murabona nabo kumubabaza iyo yagiye asha kuva uwo munsi yani nta n'umugenzi ndarasubira kongera ngaha ndiyagana ndi umwe ebaga dushwana n'intutse n'agatelefone gusa ndabona biri ikibazo kigiye mugabo muhungu nimba hari ibintu bizi mumbwira abantu kuri jewe mumbwira kubera ntibiboneka yuko abantu bose umuvyeyi n'umwana bose bakomoka bakagenda ata kintu na kimwe na gitoyi gifatiye asha kweli ndoba mpaye ndakubesha
bagiye uko ngomba rihatashye jewe ndarinziye nceho ndaba ukuntu mushikanje amerewe ngaho urumva yuko nce nsanga ari bisanga gusa ahubwo nawe uramfasha kubwira hano kuko jewe ngaha ndabona n'ingorane cyo nicyo yereka sinheze mbareka mbandanye kuko ari ahantu ngiye aho umuzigo ndaringiye kuraba ko baranterefonera gusa ati mugabo bose umuzigo warashitse mugabo hari ingorane byahuye nawe kaje rero niyo mana ndaringiye n'imodoka ndayisize hariya kwibarabara kuko ayo wanyu urabona ko atahantu yoca numva ce ngenda hama ivyo navyo ngoma ndagenda bishugurikemo ndondere nawe urondere umenye iyo bagiye sawa muyomba niko kiri muyomba we ntari bisinana ashobora fashije ingenda kurenza imitwe y'inzuzi we nta ngorane we ntari bi naramwirukanye mukenda mwirukana kare nahora mva yomba ngasanga injya zihiye none ubu ndashonje injya ndazirondererwa nande ndabona kweri ibintu ko bigiye kunkomerana kweri basha bigiye kunkomerana ingorane kweri yani ibintu kweri ni sawa kweri ukomere imisi myinshi ni meza kwera cyangwa guhingura kuri ame gatebe tukane reka jeme nicara kuri akarenzi byo kunywa n'indiye nabyo n'iki wawe uraho rero ndaha makuru yawe asha ni meza kweri genda turinga domina wari Domi asha mbese tunamubona yacanye Domi byako yari umwana aho ngaha nyiri umuntu asha Domi sinzi kweri Domi muvyeyi nawe ujya muvyeyi kwenda no kumujya hari hina na muvyeyi yaragiye muvyeyi yaragiye kweri afise akazi oya nta kazi afise niwe gusa je ndabonye agenda nyene ntiyambwiye ahantu agiye cyaraje mu miryango kuri wa muyomba wanyu sinzigaye yagiye mu miryango ebaga oya muga namba yaragiye nadima ko yaragiye ngira aho ntuti ko umusore aguma yangara unatera kuzi ni gisore ndabizi gisore kweri none nawe kwini byaba byase oya ntabwo anywa yagiye byabese gina mwe babyaze yagoreka cyagiye ndagoreka cyagiye kiri mutobonye nanungo ko yara maputi ubu nati kweri umunari none muma ndakwereka cyo kuvaga genge mu mazi kike ntara nzanga rero mutsikana cyo abantu bakumva asha ni byiza kweri kuturaba kuko natwe twari tugukumbuye asha mbere ndakwereka domine mu nko tugira kiyaga na nyine bwa mu buzima bwo kuvuga Domi kweri kugira ngo mubone sinzi kweri aho cyangwa mukijari ngaho mu nzu oya nukuri asha nta uri mu nzu nukuri nta uri mu nzu Domi asha kuva ico gihe nyene sindasubira kumukubita ijisho muvyeyi wawe ubwaye ko afise akazi akora iki oya nta kazi je gusa nabonye yiguma nyene agenda urazi yuko abavyeyi urazi yuko abavyeyi bavuga ati ngo jewe ngiye aha n'aha ntiyambwiye ati wagiye aha n'aha je ndabonye atora ishakoshi agenda yaratwaye n'ishakoshi yatwaye n'ishakoshi arava mu nzu nyene yaragiye mukanga ivyo bintu neza nashaka kuva mu rugo akagenda atafise yagiye asafiye cyane yogira atakubwiye kandi uri umwana mukuru ngaho bagabo je ntiyambwiye kweri ntibashimye n'ibiki kweri byamuvyeyi kweri kwera mwatekereje nawe basika bataye asha sinzi kweri Domi nawe yacapa nawe yene yagiye nyene mugabo ntacyo yatwaye yani muvyeyi Domi wo ntacyo yatwaye muvyeyi asha kuva umuvyeyi agiye na Domi yaciye agenda yari basubiye kuboneka ngaho nyene samara kurambira ibintu ntaje mpana ariko ndiyangariye nyene kuri amare bakumbuye ngenda mu cyumba wundi ariyo cyerekana igiye sawa nta ngorane reka ndakurenza imitwe y'inzuzi urakoze kuza kundaba ingorane ndaenda gukumbuye kweri Muyomba nize cyane gukubona Muyomba ni byiza cyane Muyomba wazi ni amakuru twese Claude yanyirukanye yirukana mama atose atirukanye ubu twaragiye abona n'izindi muzirambana ziragutike ku mugenzi ni mugenzi wazimpaye ndabona ko ari hatari urabona
je hirya y'ejo ndaraje iwanyu nzi iwanyu nsanga bakorode maze gusanga bakorode ndamubaza ati abandi nabo barihe agize ati waragiye ngo sinzi warasafiye nama yaraguhenze ntiwibuka na mama yigwana na jewe urabona mu nyoma ubona byiza cyane kubona ahubwo sinzi mama yo yagiye sinzi ko amubonye ahubwo byaba byiza karogera kumuraba mamubiri karangara uryo yaragiye sinzi yageze ejo muhungu ndamubwira ati none ko bagiye Joma akagenda mama wakagenda atana hamumenya yuko yagiye bimeze gutya buri menga ni ibintu imikisa yanyibonye mbere mu mvura ahubwo reka duce tujyanye nuko muyuma urabona ukuntu kimeze reka duce tujyane iyo ngiye hama sinumva wari ufite umugenzi wawe ubwo tumwitane na wene muzi tugende reka mitane ni byiza kukubona muyomba kandi jewe ndari neza cyane baba hungu bana nabi kajene naje gutembera ijya mungu wawe mukuru ambwira ngo madirisi utari muhira usigaye uba y'abahungu banje wa muntu we ibyabo ni birebire birebire nibyo kuvuga bicaye bajya abantu urabona ko nabareze se yabansigaye bakiri batoya ibyo ndabizi umwe yaragifise imyaka 3 undi imyaka 2 nizo se umwe yapfuye rero baca baguma barangora aho mamariye gukura umwe yari yarasafiye mukuru acaja asanga mutoya muhira yahetiye amufata nabo ko kuntu kugira ngo ntiyashaka ko hari ikintu na kimwe reka yaje yarahindutse akambwira yuko mwakwivanye mu rugo ngo Joma aragenda ngo nawe uragenda nemwe mugiye amuze mu rugo mugasiga mutanyuka mufise ingorane yaje yarahindutse yarabaye inyamaswa simenya ko yahinduwe nizo ntara ujya muyomba wabo yambariye yuko atangorane mufise mu rugo none izo ngorane zadukize gutuma amwe muva mu rugo Joma akava mu rugo igacojyane na wamwe mu giwanyu kandi kaka yari mugenzi wawe narigeze kubabona mugenzi wanje mpamve kuva kera je narabimubwiye ati burya uko biri kose aba bana jewe twicaranye nabo ingorane zihari zimeze ukabwira ngo azobahanura menya ko yabahanuye je naringiye aho natsi ndaro nyene kukurya namba wacu ndaro tukagenda kuraba ujya muhungu nyene muyomba wawe ujya ntuzijya musaza wawe ujya muyomba nyene muyomba wawe tukagera kumuraba hama tukabasubiza tukagera tukabumvikanisha twumvira ibyo bibiri mu rugo nta kumva mu rugo Joma akava mu rugo ubu Joma yambwiye ko atazi yari nawe atazi yari rero ndakubonye ngaha mu nzira nirazime ndagutware mpaka kwa muyomba wawe bajya bahunga hama turaha ibyo bintu byanyu byo mu rugo nagenda nta muntu yabya nagenda afise intuntu kuba ndiko ndashumba kandi umugabo wanje yansigiye urugo rurimwo byose ujya mungu afise amanyama nkayo nirazime reka kumvira kwereka tugire kuraba ujya mu nzira ujya musaza hama turaha ibyo bintu kuri bimeze umuntu hari hagaze aho bankubita kuko bitari umuntu ujya mu bujya mukuru ibyo nivyo ngiye ngo tugenda gutse kuraba uwo muhuze wewe ubahehe none cyangwa uca ngaha byo kumuraba ujya muyomba wawe nzi ko ari mwepfu iwaye rero ko bari nanye raba yego kwa muyomba hano umugore ibazana baracari iwabo aracyari iwabo ntabacira kubera n'abandi namwe baba bose niyo bibereye ndabona ni hatari ashenukunye none ujya muhungu nacu tuge kumuraba cyane nta muhungu ahubwo nibyo twagomba gukora basinzi yari
ingorane cyane muhungu wishitse yakumanyire ku mutima mwiza atangorane kandi ndabyiyumvira ngo tujya muhungu naho bigeze uko ari ibintu mbisha wazuki hoje karibu mama hebu mama mama byumvira urabona uyamba waje mama ni impore karibu mama karibu kwicara ngaha karibu karibu mama jewe namye kuba mugenzi acambira yuko ngo ntazibara byo niyo bari ngo ntazigemira ahubwo bizimara bimwe ndamusanze ngaho rero icyo ngomba dukore nta kwicara ngende twumvirize ibyabo bantu gusa nagira mbatse uyu mwana wanje kimeze gute kuva aho ndabasigiye mugira nsiga muri hari bimeze mama yo inyuma yahagiye yaranyirukanye anyukana mu mvura atuze yanyirukanye ariko nuzereze kumugenzi muyomba wanyu niyumvirize narabimucishije ukuntu bimeze mu rugo yavuze ngo azobahanura simenya rero ko yabahanuye simenya ingene byagenze je naraje urabona akaje naraje nomuwe n'aba bana nyene maze gushika ngaha nsanga harugaye nca ndavuga ati ivyo byose nubwo harugaye ahubwo Imana irampaye naciye nomokera kuko navuga ati ntuhava wemera ko nguma nicaye ngaha jewe nibyo twebwe turaganira ko na Domi we Domi duhuriye mu nzira mvuye hariya kwa Paul mvuye hariya kubarambira Paul agize ati Doma amadinisa atari hari siniboneka yuko yasafiye mama nawe nuko ntashe nsubiye niho twaciye duhura na Domi Doma aranyiganirira byose ukuntu byagiye biragenda ati rero Domi reka tugende muhira aho nyene niho twari tugishika ngaha tugize ati rero reka tuce tugira kuraba Simoni aha twagomba tujye kwa Simoni umugenzo kugira ngo tumucishe ko hama tuve kurondere hama cyo tugenda kugira kubahanura kandi uwo muhungu wiwe afata komora nyina komora nawe mutumye muje bisangara bitse n'aho kubita ivyo ni sivyiza aho njyamo ivyo bintu agomba kugira mu rugo ari umwana mukuru byose kugira aho mugenda tumanze tubahanura kandi ahubwo ngira ngo Imana niyo ibikoze na Juyu unye duhuriye mu nzira nari mvuye ku ikanisa ahubwo reka tuce tugenda sawa ukuntu tumeze reka tuce tugenda kuko nakaye twari tujya kuronda ahubwo Imana yarakoze uzi umuzanari nani twari tugiye naje ndafise inunu no kuri yo gusubira mu bana baye ingene bamfashe na siga buno gutera indani kuko ngasigaye gutera Debe neza umudemu ndabona hafatsa ntabwo ibintu neza aze kuza asanga hari byeri ashobora kuba arameze neza kwera reka mbe nicara nta kuntu kandi amahoro y'Imana muyomba yakweza mubyeyi karibu twaguteye baramenye ko tumuzi Dena nitegereye akademu nyene kaza kumusanga. Umenye ko wawe na mukenya ubwituriunda nigira inyuma ya Ya gusa twari twabugambanye nyene kaza kunda. mbaye ukari nanite bya haginya yiro hagira igihe cyora kutubagiye none barabikanye Ashaje kwe. Birukana kwe asha. Wari shatani kwe. vuga byose vuga byose Shatani kuko naje nigiye unyere mvuze ati ngo ndabirukanye cyane kweri urumva site ndabisace ninde yabishaka urumva Utowe ufise ikinga mu rugo gushobora gufata ugafuta muvyeyi akwe nta na kimwe kweri wena ngingorana urabona abayiba abantu benshi agakubita urabona mama ngo warabahanura abantu benshi barakora icyaha bakakibeshya kandi aribo bagikoze sibari umuhungu nzuriye umuyomba wanjye nyine nyereka ko atangorane ataribi urumva atanga kimwe nzuriye ngo Domi yagiye gusheshera naguma ndibagiwe na Musawa nawe urabona ariko twahuye na Domi nawe agize ati mama jewe ukuntu mbaye ni bibi cyane ndaba urabona niho duciye turuvanira adushikira tugomba sasa batubwire ku muriri batubwire icyatumye ibishwanirwa ngaha mu nzu n'icyo cyavako sasa umuhungu kuko niwe yirukanye abandi kandi niwe yari asigaye ari mukuru mu rugo niwe yacunga ibyinjira n'ibisohoka urumva atubwire icyatumye
turiyirukana urumva imvu byavuye hama natwe tumenye iyo duhera kuko hano urumva natubwire kumurira tubwire jewe ataravuga ndabona akaka ngo bigeze kuza akakubwira ati aha mu rugo hari ibibazo akavuga ati tuzoba hano cyangwa narindiriye namenye mugabo naguma mbona ingeso ziguma ziguruka aho zofungutse ibibazo bigaca biguma ari ibibazo hanini rero byava kuri uyu muvuguro urabona ko ngitse ngo ngende nko kw'ishyamba kubarondera ibyo bafungura naza nkasanga n'induru no gukubitana barakubitana bahatswe kwicana ahubwo imana ishimwe ko iyo satani itabateye ngo bicane nshitse nkabaza ati none ibi bintu bimeze gute uri mutonya wanje ngo ntawe nkeneye ahubwo nabwize ukuri nimba hariho abantu baba baranteranije nawe ati ngira ntibavukana ntibasangiye se arinde inkomoko yatuma amufata nabi niyahe jewe rero mbonye bariko baragwana ndabangurukana ikintu cyanteye ishavu nibutse umuntu nabaruhiye ndabarera bakiri abana batonya kugeza aho bangana ukuntu ngiye kubabangurukanya uyu acarankuye narababaye gushika ntibaze kuba mugenzi wanjye kandi naragukunda cyane ariko wewe byari nani ngaha ubanisha n'ikintu na kimwe burya hageze igihe ufatwa nk'umubyeyi ni ukwivira gusaba imbabazi ugasaba imbabazi nziza kuko ibyo bintu wakoze ntibishobora kuba bibonekana neza mu muryango ubona jewe naguciye mu by'ukuri jewe umuhungu mutwe wanjye je narisigira ibintu ngaho mu nzu nkasanga yatonga nkasiga impuzu ngaho zikwiye nkasanga yazambaye yazicafu ngite ati ndamuhanuye ndamubwiye ati rero mahera kuntora izo mpuzu aho umaze kugira ane kunduka ko hejuru agomba kundenza itura ndamubwira ati nze ati we Domi eva gutora izo mpuzu zanje hari umunsi uzozitora ubasha ndagukura rero aho nyene turatwihera nyene ngaho nyene tumatwenga ibifu tumaze kunga ibifu nza gutembera nkasanga indya bamaze zose bariye no guca mfata nkuzeye Domi ndamubwira ati mvira ngaha ku mbuga sindagukeneye niba naguhera uwo munsi kweri naramwirukanye maze kumwirukana gusa kweri niho ndicurikiye niyumviye titi none ko nirukanye Domi nkirukana na mubyeyi none jewe nkora iki ati none jewe nzohora ncumbirwa nande ntekerwa nande kare ko ariho bahora bantekera asanga indya zihiye ya none niyumvira rero ngize ati rero niho waje usanga ngaha harya nyene ko ndiyumvira ukuntu nobigeza kweri jewe mu by'ukuri ego iryo kosa kwe nararikoze jewe ngoma ndamusaba ikigongwe imbere yanyu mwese ndamumubona ndamusaba ikigongwe ambabana birabwira wowe ngo ushikira n'akazi icyo kintu bakoze umwe mbabava n'amemba nyine ko wari wabimubishije kazazira ziko kwa uzishanga akazi uza mu ibyo bintu bakoze nyumva ntaguciriye umuntu kwibyavuze byose byabeje nimwe murakubaza mu gihe muzuze wanje niba nagiye rwose n'umunsi izi zose akabura nimwe yuko cyo kugeza muzuze wiwe birazima wigize kumuvukana ne ubugwango bwo bavukana bari ko neje neje muvukana birazima umwe aturi cyundi ngaturi cyundi mama muvukana shaka umubaze na mama ngafa iki bene miko wambaye impuzu mwana mukoshije nawe washaka gutora yiwawe nawe ugatora yiwawe kuko muri abana bamwe abana babiri mwana muri abana babiri barateranije bakavuga je neje gutahura bavukana bamuvukana shaka umubaze na mama ngafa yarambara maje aranga ikimunzu zikandi gusa imbere ya mama ngaha ivyo mvana ibintu bivuga ko bageze narisabye kweri ndamusaba ikigongwe bambabaye sinzosubira sawa mvire musembe bati umuvye wa hamwe n'inshi wacu mugitwe gini voje uza kweri kuba mfise n'umuvyeyi kweri ryo urabona yuko nibereye ngaha nyene nta kimwe kweri je nta mwambara
oya gusa ikiza ibyo by'amayoga twitwana ko musore n'urugo mukamera neza mugafatana neza mukabana neza mukundana ibyo byo si ibintu biri kwifata ibyo turaba gusa umubano mwiza no kumwubahe muvanye wawe mutonya wawe ni mutonya wawe mwubahe kandi nacyo bizobone ko ari umutonya wawe mukundane namba ikintu cy'iwawe mureka gitore namba rinjya giteke namba umusigarize nawe ujya ateke amusigarize mukundane kuko muravukana nyamugomba kumera bwawe mwicara muvukana mwambara muvukana nikibona umubano mubi muko murekana mu bindi babanira muyamba wawe rero yakoze kosa ntabwo wowe ari kuvuga ngaha ukanguza guhandura abana urabona ingorane si abo ingorane nta kuntu ntaza ndaza ngaha ngerageza kuyigura kugira ngo ndahace menye ingorane ziri mu rugo none mushikawura yakora bose bagize ntabwo umunsi wigeze bikubwira byabagirana rero mushikanje yarabimbwiye amaze kubimbwira ndaza amaze kuza ndi umwe turayaga n'aba bahungu ubu nabo bose bagize bati nta ngorane n'imwe twebwe turakundanye no uwo munsi nasanze bari kwivugira umuziki ni byiza sawa rero icyo nubona inka cyewe mbona ko ndabindari hajya umuvyeyi ndamusanze neza cyane ndamuze ndaho kwa muvyeyi kwa musaza rero ko twashije gusanganye muri byagize ku cyuma amajina kumanye no kwakira ko nabandanya mwagize neza ko mwaciye mudufasha mu bintu ntabwo gashana sanganye wawe kuwo mudomi tubona gushika mu rugo twakirumvikanije nta mu muhungu nawe akwisa ngo ati nawe tukavuga twumvise ko nyama ayi babazi nuko bigeze swali kandi icyo cyatuzanira Claude, wawe saremba watu mutwe wawe bro hama abavyeyi bawe ntibazongeye kubabona na mutwe wawe nawe ni kweli murakoze ntibangana ko nicuza icyatumye ndabika yani icyo kintu kweli tuneko ndaciyumvira kweli ntumera kweli nturusi uwo mutima umuntu gusenga ibyaha byo kuba gusaba imbabazi Imana kuba yaragusenga gusaba imbabazi ko warafashe mwene wanyu ukamwirukana kera bimwe kwa mwirukanye mu mvura kweli mu mvura kweli yaramwirukanye kweli ahubwo mwiye gusaba imbabazi ku Mana nzira abana gusaba imbabazi kwa mwirukanye kandi umuvyeyi n'Imana ya kabiri mama ndasabye ikigongo sinzosubira ubu unye bimwe wahora ukora byose uremeye kubihagarika byose musubire kuvuga rumwe na mwene wanjye mama ni ukuri byose asha ukuri byose ndabonye ntibyari byiza ntibyari byaciye mu nzira nziza byari byaciye mu nzira kwina ndagusabye umbabarire kandi nawe wadomi umbabarire kwera uzobukoze sinzosubira jewe mwene wacu je nanzi mufise umutima wumva amahoro ntajya wanyirukanye reba gajeje imeze neza ahubwo wumva amahoro iki ko bari wundi ebana kirangorane uko simba asha urakoze mbere ibyo ndakubwiye kugira ndakubabarire nyemerera yuko tugomba tuze turajyana ku rusengero kuko ibyo byose biva muri barya bahungu muyererana munywi amatabi munywi ibimogi munywi ibiyoga niwemere ukizwe hama tuze turajyana ku rusengero mbone kukubabarira asha ni ukuri muvyeyi jewe byose byuhaye uvuga byose je ndabikwemereye ndakunemeye gukizwa muyomba ngendemeye gukizwa mwene wacu aguruka yoba mama urakoze Imana iguheza yuko nyine we muyomba birabereye asha urakoze ahora baye umuntu mutima amasawa rero twebwe n'icyo sawa ntabwo muyomba ariko gaje ashimira ukuntu wagize neza umugezi wawe kutuba wamudushize hamwe n'ukuri murakoze cyane asha muyomba ndagushimiye cyane kandi nawe mubyeyi ndagushimiye cyane nawe wadomi ndagushimiye cyane mwese ndabashimiye cyane kweri Imana ibaheza asha ndabimwemereye kweri mweto n'ejo bundi agasubira kuri kibi sawa sawa mwe musigare mwe sawa murakoze
reka rero je nanje nimuraba utwo muba murakora yego ngoma ngende kuzana kakabere ko nagempa wambere ico ndonera ivyo kurya mama wigana kujya kabege wewe to mirondera kweri naje aza gusanga naje ngoma ndagufasha utwombo tumwe ngande nimufashanye nanje mutangure kunezereza sawa mama sawa sawa